Hello, good morning, good day everyone. My vlog is gonna start from here. And what am I gonna say today? What am I gonna talk about today? On va parler à propos de changement de mentalité. Changing the way we think. Changing the way we do things. Alright, so ivyo nivyo tuza kuvuga kuno munsi. Nza kuvuga guhindura ivyiyumviro n'ingene twohindura ivyo dukora buri munsi. Ngara dushobora guhindura ibintu dukora buri munsi n'ingene dukora ibintu buri munsi. Surtout muri societe je nitwa Audrey Muco Intore, ukaba utaragira s'abonner cyangwa subscribe ngaha kuri YouTube channel yitwa East Free Consulting. Go ahead and subscribe. Il faut cliquer sur s'abonner ou bien cliquer sur comment cyangwa upartager iyi video parce que tubazaniye iyindi sujet ikomeye, iyindi sujet iryoshe. Ndiko ndayikorera ngaha muri Canada uno munsi harashushe. Combien de degrés aujourd'hui au Canada? Dufise ama degrés 26. La différence rero avec ngaha muri Canada no mu Burundi par exemple, parce que je murabizi ko va mu gihugu cacu ciza cyane cy'u Burundi citwa Burundi, mugabo nkabandi muri Canada pour le moment. Alors ico nje kuvuga rero uno munsi ni en rapport avec changement de mentalité no guhindura ingene twiyumvira ibintu n'ivyo dukora. Nza kuvuga nko ikintu sociale yacu, hama ce mvuga no kurika yo gucreate ama business cyangwa gukora kugira ico umuntu abantu bafashanya mu vyerekeye business par exemple. Voilà, nivyo tuza kuvuga kuno munsi. Mugabo imbere ko ntangura nashaka ndababwire ndafise abantu nka 85% des gens bataragira s'abonner cyangwa subscribe, mugabo bama dukurikirana kuri chaîne. Nagomba rero ndabemvite ndababwira bati il faut s'abonner, subscribe kugira tubandanye tubabwira tubazanira isuje zikomeye zituma dutera imbere, zituma twiyumvira, tuze turanigishanya aussi mu bintu vyinshi dukora. Alors sujet no munsi ko nayo babwiye ni changement de mentalité cyangwa ingene dukora ibintu. Alors muri societe y'abarundi cyane cyangwa muri Afrika henshi turafise ikintu bita sociale ni nziza. Umuntu agize mariage turashigikirana, umuntu agize dote, umuntu agize imanza turamushigikira, umuntu agize icyo cyose dufate cerekeye sociale yabuze umuntu par exemple, umuntu yabuze umuntu turamushigikira aussi. Umuntu agize ikibazo kanaka byose turashigikirana dans sociale. Tout ce qu'on fait ni gushigikirana muri sociale. Ubu mbere hariho n'ibintu vyerekeye muri sociale nyene ivyo dukora mu gushigikira abantu, turashobora gufata tugaterereza hirya no hino. Abantu barashobora no kugira n'ikintu bita GoFundMe kugira bashobora gushigikira abantu. Hari umuntu yagwaye, umuntu aja kwivuza, umuntu and so on and forth. Sociale yacu ugasanga iri so perfect, kandi ivyo bintu ni vyiza. Ndabikundira abanyafrika biwacu parce que c'est vraiment bon. Gabo turakeneye guhindura ingendo, duhindure n'ingiro cankwe twiyarishise. Il faut s'enrichir avec n'izindi méthode zo kugira dutera imbere. Izo méthode zo kugira dutera imbere ni iki? Umuntu a créé business par exemple. Si tu crées ton propre business, nugutumira abantu ijya sociale mugira. Umuntu yagize mariage, mukumva ko it's normal to network with people when you guys are talking about business for example, right? So ukumva yuko ari normal gushobora gukoranya abantu. Nk'ubu dufate nko muri mariage par exemple, ukagira urubanza kubera wa créer business iwawe, ugakoranya abantu, ukavuga ati uno munsi ni networking, je vais présenter mes produits, je vais présenter mon plan d'affaires, ndiko ndondera aba investisseurs. Alors muze uno munsi mushigikire, duhurira tugire urubanza kubera na launchije business yiwa. Alors nk'icyo ni ikintu abarundi tudafise. Mugabo uravye nko mu bihugu, hari abaho ibihugu bimwe muri Afrika, les pays de l'Ouest par exemple, barafise nk'iyo mugenzo par exemple, bashobora kugira bagakorana hamwe and then bagacreer business, bagashigikirana pour créer un genre de business cyangwa bakarondera ba investisseurs ensemble, bagashobora gucreer quelque chose qui est concret, qui est bien. Ugasanga ya sociale yabo kwa kundi basanzwe bazinanye barashobora no gushigikirana muri ivyo bintu baba bariko baragira vyo kwiteza imbere. Mugabo apana seulement vyo guhura ngo basangire ngo bashigikirane, ngo umuntu yagize mariage, ngo ni vyiza ntimunyumve nabi. Ivyo bintu vyose umuntu ashigikira uwundi ku rwego social, c'est très bon, mais il faut changer la mentalité, il faut changer kugira abantu. Kuko uravye nk'ubunye urashobora gusanga abantu bose nk'ubu dufate nk'abantu baba diaspora bari ngaha muri Canada barashobora kuba bafise
novuga yuko bafise nka budget cyangwa amafaranga bamo barungitse imisi yose muri Afrika kugira bashigikire izo manza izo sociale, bashigikire umuntu yagize mariage, bashigikire umuntu yagize anniversaire, diplôme, umuntu bitavye Imana. C'est très bien, mugabo il faut ajouter encore une fois gutangura kwiyumvira, duhindure ivyiyumvira, dusubire twajutemwo quoi, qu'est-ce qu'on va ajouter là-dedans, n'ibintu vyerekeye gushigikirana mu gukreya ikintu kizofasha wowe n'umuryango wawe, societe, Uburundi cyangwa ibindi bihugu byose, ari byo gukreya, lancer de business, kugira ico bita networking, muga dirimanza zo ku networkinga, kumva yuko ndashobora gutumira tumezami, ndashobora gutumira abagenzi banje bakaza muri barbecue, tuje kuvuga business gusa, tuje gudiskita kuri plan d'affaires ya business ngiye kulansa, tuje kuvuga comment on va investir kuri iki kintu kuri iki gihugu. Urumva ukumva yuko ari ibintu bisanzwe kugira urubanza ugatumira abantu pour discuter de business. Urumva ukumva yuko affaire sociale yo guhamagara abantu kugira munezerwe, munywe inzoga, muryoherwe, c'est bon, mugabo muyivyaza umusaruro, mushiremo ikindi kintu cyo kuvuga ati okay, muri iyo sociale nyene comment on peut faire kugira tudiscute ibindi bintu bidufasha mu buzima, ibindi bintu nka business dushobora kugira, ku buryo dushobora kugira networking, ku buryo dushobora kuvyazamo entreprise, mukava ngaho mukira entreprise ngaho muri Canada par exemple. Nagomba ndababwira je sais pas au Burundi, ndazi ko naho nyene bigezweho, hariho ushobora gukira entreprise en ligne naho bishobora gufata iminsi, mugabo ngaho muri Canada nagomba ndababwira abantu babiri cyangwa batatu bicaye hamwe barashobora kugenda bakireye entreprise uwo munsi nyene, bakagenda batanguye kudiskita n'ivyo bokora muri iyo entreprise yabo. Alors nico gituma uno musi nanje kuba discuter sur changement de mentalité, comment on peut changer nos mentalités, ni gute dushobora guhindura ivyiyumviro tugafata tous les sociales, ama sociale yose twama tugira na hari meza, mugabo tuyanrishise pour kugira tuze turagira n'izindi manza zo kuvuga tuti uno munsi reka duhure for networking, duhure kugira tuganire ivyerekeye business, duhure kugira créer entreprise. Nk'ubu ndagomba ndababwira ngo muri Canada hari ibintu vyinshi ugasanga nko muri immobilier par exemple, il y a des gens bariko baraja hamwe, surtout ndagomba ndababwira nk'abantu bo muri West, abanyafrika bo muri West cyangwa abazungu nabo nyene baraja hamwe bakagura amaterrain bakayubakisha, cyangwa bakagura amazu 10 porte 9 porte bagashobora kuyubakisha, hamba bagakrea société ensemble, bagaguma batera imbere gutyo nyene gutyo. Ntuzosanga hari ikintu nabonye ndabiye nko ku mico y'abazungu iri ngahanye muri Canada par exemple, ntuzosanga abantu b'abazungu bahuye ngo bagiye muri levée de day hatari ngo abantu bace baterera amafaranga ngo biki, canke ngo bagiye muri mariage. Yego baracelebrate mariage, mugabo barashobora no kuyigira ari babiri, barashobora kugira mariage ari abantu babiri canke batatu parrain marraine, bikaca bihera ibindi gutyo. Mugabo zurabe abazungu barashobora kuorganiza des soirées gala za networking, baje kuvuga business gusa, baje kurondera, baje kugira fundraising, baje kurondera investisseurs bashobora kuinvestisa mu business yabo. Nivyo nshaka yuko abanyafrika dutangura kwiyumvira, dutangura kubona kure kugira dushobore gufata tuvyaze umusaruro social, parce que franchement ngaha mu Burundi, ngaha muri Canada cyangwa mu Burundi turafise lo social, ce qui est bien. Comment on peut transformer ça mu kugira tuyivyaze umusaruro muri business, tuyigire kujya duhura, kujya dutumira abantu bose tukarungika ka invitation ati naka yabuze umuntu cyangwa naka yagize mariage cyangwa naka yagize anniversaire cyangwa naka yagize ibi, abantu bakumva ko ari sawa, ama baby shower yose abantu bakumva ko ari sawa kuza bigire normal, gushobora kubwira abantu ati today I have a business networking event, come to my house, we will be talking about business. Hama ugire na fundraising bikenewe, abantu bashigikirana, ubushirikire wundi abikora gutyo, murabe ngene mushobora gutera imbere. Alors voilà, ni East Africa yara ibazaniye iyi video niyisije uno munsi. Harashushe cyane muri Canada, ntushobora kwibaza kandi muri Canada la différence iyo hashushe ntarakayaga gacamwe haba hashushe ku buryo udashobora kwibaza. Nivyo rero nagomba kubanzana no munsi uvyumvire ko wenyene uri kurakurikirana iyi video kugira next time tuje muri sociale turiko turakora ibintu vyubaka bifadika bizofasha societe, bizofasha mbese n'igihugu cyose uburi kuravamo mu kucreate the business, mu kucreate akazi no mu kugira ama fundraising yo ashigikira ama business cyangwa no mu kugira amandira no kugira
ibindi bintu vyose vyotuma mudiskita mukora kuri plan d'affaires z'izo business mushaka kugira. Nico nashaka kubabwira no munsi iyi video ntiza kuba ndende, sinshaka kubarambira. Mufise ikibazo mubaza Instafree turi ngaha kugira dushigikirane, tunaba ashe mu vyo mukora. Muri Instafree turakrea des business, ushaka kwincorpora ama business yawe ngaha muri Canada, turashobora kugufasha. Turakrea ama site web, turashobora créer entreprise de A à Z, turagira digitalisation aussi. Alors bienvenue, merci beaucoup et passe une bonne journée, au revoir.